Karibu bakunzi ba Fresh TV, muracyari kumekana na Frankie's Cooker. Uyu munsi dushaka kubereka recette sinzi kuri bamwe nishasha abandi ishobora kuba ari gishasha basanzwe bamenyereye. Rero iza kuba ari steak of tortillas ni chapati. Komuse tortilla tumena n'ibindi bintu bishasha, ariko steak ya nayo ni murabona epesere uko imeze ni ntoya cyane. Iyo ni steak ya beef. Ushobora gukoresha ingurube canke intama, byose birashobora kuvamo. Hanyuma steak yacu iza kuba igizwe n'ibintu bitandukanye. Ni steak ariko nayo ndababwira y'inka. Iyi ni ifu ariko ifu donc farine ya bleu ingano. Iza kuba igizwe n'ibintu bitandukanye. Tuzaza kuba dufise fromage, iyi ni beef masala canke kiri, iyi ni olive noire, iyi ni mayonnaise, ana mavuta l'huile végétale, iyi ni soya sauce, hanyuma iyi ni vinaigre rouge. Hanyuma tuzaza gushiramo n'amagi, tuzaza gushiramo na chou blanc. Ushobora kuza gukoresha chou rouge bivaye n'uburyo bwawe, ama épices kugira ngo tuze kuronka goût imeze neza. Iyi ni ail, paprika, kirikime, iyi ni poivre noir. Ibi nivyo biza kuba bigize recette yacu muri rusange. Rero turiho turabatevya, karibu cyane kugira ngo tubereke uko recette iza kuba iteguwe. Nkuko nakunda babwira ngo mbanaye na mise en place yanje, ntiza guteba ibyo ngira mise en place byinshi cyane, ariko reka mpere kuri chou yanje ndayikata duto kugira ntibize kumfata umwanya muremure ndiko ndayikata. Ngomba nayo na mise en place yanje, ngomba nkate fromage kuko turaza kuyikoresha muri steak yacu. Ndacabandanya na mise en place yanje, aya n'amagi. Urabona yuko pano yacu yamaze gushuha, tuzishaka amavuta kugira dutangure guteka steak zacu. Dushaka steak 1 à 1. Hari abantu baca banza kurindira ngo steak yawe ngo ize kubanza igire imara umwanya ngo mavuta ngo ariko arasha. No, ipano umaze kwishyira ko kuri fourno ugenda ko directement ushyira ko n'ibyankenerwa byose. Aha rero mbandanya directement shako abikanaze piece. Iyi ni paprika, nababwiye ni kirikime, ni poivre noir. Yasize ko paprika, kirikime, poivre noir, no kuyindi kwa kundi nyene. Steak yanje tivo murabona yuko yatanga kuba badigeonné. So ndayihindukize ngo mashire ko ail nico kirungo cya mbere gise muri cuisine gituma ibintu bigenda neza cyane. Aho ntavuga kamoto kuko kamoto ni ibintu bimota nabi biragafise. Tuvuga aho niyo yidansije by'ukuri igikoni.
iyi ni beef masala nayo nyine turayishirako kugira ngo beef yacu ize kuba ifise akanovera kameze neza. Ndabona ko beef yacu yamaze gufata irangi campindura kwa kundi nashirako ama epice atandukanye hejuru no ngaha ndashirako kugira ngo hose haze kuba hasa, umuntu ariye hamwe yumve yuko n'ahandi saveur imeze neza cyane. Iyi nabwiye yuko ni vinaigre rouge ona hose kugira ngo hosete yacu nice izigira. Uko nabandanye nzabagira naho nyine ndashaka ayi cyangwa tungurusumu dukunze kubabwira yuko muzotubwira aho muri kugira ngo tumenye uko twuma twategurira amahosete atandukanye. Aha turabona ko steak yacu iko yabandanya isha, ntituza kubandanya turiko turayiteka ku buryo isha yose, turaza kugira demi-cuit kugira ngo tuze kuyisigaza akanya ko mu ifuru kugira ize kuca ihira mu ifuru neza. Aha rero ndabona yuko steak yacu iko yabandanya itungana neza. Ico tuja dukora turindiriye gatonya cyo tuyikurayo hace tubandanya na mise en place yindi yo kugira ngo tuze kuyakompanya niza kuba bisigaye twabwiye. Ngomba mbandanye nkora tortilla ni farine, ndashiramo umunyu kugira ngo saveur ize kuba imeze neza, juste une pincée de cuillère. Jewe ndashizemo ayi kugira ngo saveur ize kuba imeze neza cyane. Turashizemo amazi, turashizemo n'amavuta. Amavuta aza kudufasha kugira ngo tortilla ize kuza yoroshe. Tuvanga murabona ko pate yacu yamaze gutunganya ni ya tortilla. Tugomba tuyisume gatonya, aha turakata uduparti duto duto kuza gukora utuntu dutandukanye muraza kubibona. Murabona yuko beef yacu yamaze gutungana. Aha ngomba nkate duto duto kugira ngo nshobore kuza gupresenter. Turakata comme ça. Izi ni olive noire ndashyira kuri planche kugira ngo nshobore kuzikatagura duto duto niko navuga. Kashobora cyane kugira ngo mise en place yanje yorohe. Donc comme ndazikatagure dupiece duto duto. Iyi ngomba gukoresha bayita moule ni mu gifaransa, niyo terme numva yokoroha. Shatu yahuza n'amavuta gatonya kugira ngo iyi tortilla yacu ishobore kuza idazigiye. Turagira gutya kugira ngo aha akadusigaje niko tuza gufukisha hejuru. Ku makote yose
hagati kubera haba hasigayemo ikindi kinogo haba hatakuyeho neza, uca ushyiramo iyindi imwe iza gufuka cya kinogo cyawe kugira ngo ibyo uza gushyiramo ntibize gushobora guca ku ruhande. muca mubibona yuko ibintu biratunganye neza, c'est comme ça. Aha rero ngomba ce nahoza na vinaigre rouge chou kubera zize kugiza zise akanovera kugira ngo bize kumara n'umwanya muto cyane muri four. Dushiramo chou nkenya, dushiramo steak zacu twakataguye, ndashiramo les olives noires hejuru y'amafromage, nshirako beef zacu, nshirako chou, ndabandanya na fromage. Ko mise en place yacu yamaze gutungana, urabona ko ibintu by'indani byose twamaze kubishyiramo. Aha ngomba nshyiremo ya magi nakubita kugira ngo gutuma byegerana cyane, tuyahoza dushyiramo yose, turasigaza dushyirako hejuru. Aha tugomba tubifuke, ariko bavuye ko twifuka twuma dushyire ko ayi kugira ngo gutuma ahome y'ibintu byose twatetse iza kumvikana cyane. Ndashyize ko hejuru, natangwa ndababwira yuko ayi ari cyo kirungo cya mbere dufite mu gikoni gituma ibintu biryoha. Chamfuka kimwe ku kindi, turakorotije. Puis ngomba rero nshireko rya rigi ryanje aha hejuru kugira ngo bize kuba badijone neza cyane. Murabona hosete yacu yamaze gutungana, tugomba twikore mu four. Wow, c'est bien badigeonné. Murabona yuko hosete imeze neza cyane. Cyo dutegereza gukora ngaha ni ndayugurure.